Muy buenas tardes, mwiriwe neza amables amigos. bakundwa nshuti na bene data muri hano kuri jewe n'ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri uno mwanya kugira ngo dusangire umwanya wo gusabikanya ibijanye n'umugambi w'Imana, umugambi w'Imana ujanye n'iki gihe cacu, nuko duheze turabe inkomoko y'ibintu byose vyiza, turabe ingene iyo nkomoko ari Imana, ari nayo mw'itanguriro igice ca mbere umurongo wa mbere ukabandanya bitubwira ivuga iti ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Hanyuma ku murongo wa 34 mw'iki gice nyene ca mbere dukosore 31 mw'iki gice nyene ca mbere mw'itanguriro haravuga ngo nuko Imana yihweza ivyo yaremwe vyose kandi vyari vyiza cane, buragoroba buraca uwo n'umunsi ugira gatandatu. Rero kugira ngo tugire ishusho isesuye neza, dutahure neza igikorwa co kurema kw'Imana, dusome muri Yohana igice ca mbere umurongo wa mbere ukabandanya havuga hati ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose vyaremwe nawe, mu vyaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco wakiramo umwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana, no kuvuga ngo Yohana umubatizi. Uwo yazanywe no kubigishinga ntahe ngo ashingire ntaho umuco, kugira ngo bose bizere ko bwiwe. Uwo siwe wa muco, ariko kwari ugushingira intaho umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mw'isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye, no kuvuga ngo ihanga ry'Abaheburayo. Ariko abamwakiriye bose, abizeye izina ryiwe, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo batavyawe n'amaraso canke no kwipfuza ku mubiri canke no kwipfuza ku mugabo, ariko bavyawe n'Imana. Kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu kubw'ijambo ryayo, ikatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Icigwa cacu mw'uno mwanya ni Imana, inkomoko y'ibintu byose vyiza. Twariko turabona biciye mw'ibi bisomwa vyo muri Bibiliya twasomye ko Imana ari umuremyi. yoyo yaremye ibintu byose kandi ni nawe muremyi w'ibintu byose byiza.
haravuga ngo Imana ibona yuko byose byari byiza, ibintu byose byari byakozwe, byari byaremwe, kandi reka turabe ino Mana mushobora byose uwo ari we yaremye ibintu byose. Mu cyanditswe cya Yohana icyo twasomye ahavuga yuko ari Jambo, ari we yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Hanyuma havuga yuko uwo Jambo yambaye umubiri nuko abana natwe ibiremwa abantu. Igihe Jambo yambara umubiri, Jambo yahoranye n'Imana akaba yari Imana, twamumenye ku izina rya Yesu. Yesu w'i Nazareti. Yesu w'i Nazareti si uwundi uretse Jambo yahoranye n'Imana kandi akaba yari Imana, yihinduye umuntu, yihinduye umubiri, yihinduye umuntu mu biremwa abantu kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Rero dushobora kubona yuko uwari imbere mw'uwo mubiri w'inyama atari uwundi uretse Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, umuremyi w'ijuru n'isi. Ari nawe tubona nka Jambo yahoranye n'Imana kandi akaba yari Imana. We yari yariyeretse kandi abavugishwa n'Imana bo mu isezerano rya kera mu buryo bw'umugabo, ni ukuvuga ngo umugabo wo mu bundi buringanire yitwa marayika w'Uhoraho. Kandi igihe abantu batandukanye, abagabo batandukanye n'abagore b'Imana babona uwo muntu, uwo mugabo, biyumviriye yuko bari bagiye gupfa kuko bari ko barabona Imana imbona nkubone nk'uko bo babyivugiye. Ariko ntabwo bapfuye. Kubera iki batapfuye? Kuko nubwo bo bari ko barabona Imana imbona nkubone mu buryo bw'umuntu, mu buryo bw'umumarayika, mu buryo bw'umuntu wo mu bundi buringanire, ni ukuvuga ngo wo mu buringanire bwa gatandatu, hamwe n'ibyo byose ntabwo bari ko barabona Imana kuko bari ko barabona gusa umubiri w'Imana wo mu buringanire bwa gatandatu, ari wo mubiri usa n'umubiri wacu ariko wo mu bundi buringanire. We yigaragaje ari muri uwo mubiri, yiyereka abo bantu bo mu isezerano rya kera nk'ababyeyi ba Samusoni, ni ukuvuga ngo Manowa n'umufasha wiwe. Kandi igihe bo bamubona, Manowa yabwiye umufasha wiwe ati tugiye gupfa kuko twabonye Imana imbona nkubone. Icyanditswe kiravuga ko ata muntu yigeze kubona Imana namba. Ibyo ni nabyo kandi Imana yabwiye umuvugishwa n'Imana Mose ati kuko ata muntu yombona ngo abeho. Aho hari igihe Mose yifuza kubona Imana ngo abone ubwiza bwayo. Reka turabe mu Kuvayo 32 murongo w'indwi kabandanya, haravuga ngo Uhoraho abarera Mose ati manuka ugende kuko ba bantu bawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bamaze kononekara. Inzira nabageze bayitaye atanakanya, bironkeye igishushanyo c'imasa bakivugutiye mu nkero, bagisenze, bagihaye n'ibimazi. Baravuga bati yemwe Bisirayeli, ngiye Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Uhoraho arongera abarira Mose ati abo bantu ndababonye ico barimwo, n'abantu batagonda izosi. None rero
upfe kundeka gusa uburake bwanje bubarurumbeko mbahonye, ariko weho nze nguhindura ihanga rikomeye. Mose atakambira uhoraho Imana yiwe ati, mbega uhoraho, niki gitumye uburake bwawe bururumba ku bantu bawe wakuje mu gihugu ca Egiputa ububasha bwinshi n'ukuboko kw'inkomezi? Mose araheza ngaha arabandanya avugana n'Imana, asaba imbabazi z'Imana, azisabira ihanga ry'Abaheburayo. Mose yari ku musozi Sinayi. Rero mu gice ca 33 umurongo wa 18 ukabandanya haravuga ngo mu kuvayo, Mose aramwishura ati, ndakwinginze unyereke ubwiza bwawe. Niko Mose yavuze. Uhoraho aramwishura ati, kugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe, nivuge mu izina ko ndi Uhoraho ndi imbere yawe, kandi nzogirira ubuntu uwo nzobugirira, ngirire n'ikigongwe uwo nzokigirira. Kandi ati, ntiworaba mu nyonga hanje, kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. Aha murabe namwe ingene Imana ivuze ko Mose atashobora kubona mu nyonga aho h'Imana, kuko ata muntu yoyibona ngo abeho. Arongera aravuga ati, Uhoraho arongera ati, eheraba hariho ahantu hafi yanje, nawe uzuhagarare ku gitandara, maze ubwiza bwanje bukiriko buraguca iruhande, nzogushira muri ico gitandara ahameze nk'igihoro, ngo kingirize urushi rwanje gushitsa aho nzoba ndenganiye, mpeze nkureho urushi rwanje urabe mu bitugu vyanje, ariko mu nyonga hanje ntihashobora kuboneka. Uko niko Imana yabwiye Mose. Kandi uko niko vyagenze igihe Imana yaca imbere ya Mose. Rero murabe namwe, Mose yabonye ibitugu vy'Imana, kandi igihe Mose yabona ibitugu vy'Imana yariko arabona ibitugu vy'umuntu uwaciye imbere yiwe. Manowa igihe yabona akabona marayika w'Uhoraho, nawe nyene yariko arabona Imana. None kubera ko ivyanditswe bivuga ko ata muntu yoyibona ngo abeho, mwitegereze namwe Yakobo na wene ngaha aravuga mu gice ca 32 umurongo wa 24 kabandanya havuga ako kahise, maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana, bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako ryiwe. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati, ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati, sinkurekura utampezagiye. Uwo mugabo nawe aramubaza ati, witwa nde? Nawe arishura ati, ndi Yakobo. Uwo mugabo aramubarira ati, ntucitwa Yakobo kundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganya n'Imana n'abantu ukanesha. Nuko Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze unyibarire. Uwo mugabo aramubaza ati, umbareze iki izina ryanje? Amuhezagirira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniyeli, ati, mbonye Imana imbona nkubone, nonehe ndacariho. Peniyeli bisobanura ngo mu nyonga h'Imana, kandi aho hantu yahise Peniyeli kuko yari yabonye Imana, ayibona imbona nkubone. Yari yabonye mu maso mu nyonga h'Imana nk'uko we yabivuze hano. Hanyuma muri Yohana igice ca mbere umurongo wa 18 haravuga hati, nta muntu
yigeze kubona Imana na rimwe. Umwana w'ikinege aba mu gikiriza ca se niwe yayimenyekanishije. None byoshoboka bite yuko bavuga bano bantu nka Yakobo ndetse nka Mose na Mose nawe, kuko ibyanditswe mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe kiratubwira mu gice, reka turabe, gusubira mu byagezwe haratubwira ibijyanye na Mose, umurongo w'icumi mu gice cya 34 haravuga ngo kandi mu Bisirayeli ntihigeze kuboneka kuvugishwa n'Imana ahwanye na Mose, uwo uhoraho yibonaniye nawe imbona nkubone. Hanyuma hakavuga yuko ata muntu n'umwe yoshobora kubona Imana, kandi nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe. Mwebwe murashobora kumbona nanje nkashobora kubabona, ariko yamara mwebwe ntimuriko murambona kandi na jewe sindiko ndababona. None ibyo byoshoboka bite? Nuko rero ni mwabwa buryo nyene ubwo Yakobo hamwe n'abavyeyi ba Samusoni, Manowa n'umugore wiwe babona Imana imbona nkubone, ariko hamwe n'ivyo byose ntabwo bariko barabona Imana. Rero mwitegereze namwe, jewe ndiko ndabihweza nkababona, ariko ndiko ndabona gusa umubiri wanyu uboneka, sinshobora kubona mpwemu yanyu, ndetse kandi sinshobora no kubona ubugingo bwanyu, ari nabwo bwingira akamaro cyane mwebwe mufise, kuko ikiremwa muntu ni ubugingo. Ico nico rufatiro, ico ni naco vy'ukuri umuntu ari ubugingo, ubuzima. Hanyuma rero Imana yamuhaye na mpwemu ari wo mubiri wo mu bundi buringanire, kandi Imana yahaye ikiremwa muntu umubiri uboneka wo mw'ubu buringanire, kandi ari mw'ubu buringanire gusa. Nuko rero niho dushobora kubonana, turi mw'ubu buringanire niho dushobora kubonana, tukabonana umubiri wacu uboneka, ariko ntidushobora kubonana ngo tubone ubugingo ari nabwo mu by'ukuri ikiremwa muntu kiri. Mwebwe mundavye mubona gusa umubiri uboneka, ariko ntimubona mpwemu yanje, kandi ntimunabona n'ubugingo bwanje. Rero umubiri uboneka nuwo mw'ubu buringanire bwo ku isi, impwemu niyo mu bundi buringanire, kandi n'umubiri usa n'umubiri wacu, ariko n'umubiri usa n'umubiri wacu ariko wo mu bundi buringanire. Ubugingo nabwo nabwo nyene nubwo mu bundi buringanire, mu buringanire bw'indwi. Aho niho ubugingo bw'abahungu bose n'abakobwa b'Imana bwaje buva, kuko ubwo buringanire bw'indwi ni uburinganire bw'Imana. Rero Imana iriko iramanuka iva mu buringanire bw'indwi, mwitegereze namwe, muri yo havuyemwo umubiri witwa Jambo. Uwo mubiri witwa Jambo ari nawo Imana yigaragarijemwo biciye mu bihe by'ishengero bitandukanye hamwe n'ibiringo bitandukanye. Ni umubiri usa n'umubiri wacu, ariko mu bundi buringanire, mu buringanire bwa gatandatu. Kandi Imana iri mw'uwo mubiri witwa Jambo w'Imana, kuko ni umubiri w'Ijambo, umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu, ari nawo Imana yigaragarijemwo ikora irema ivyaremwe vyose, kuko
yari umuntu de otra dimensión, wo mu bundi buringanire llamado el Verbo, yitwa jambo que era con Dios y yahoranye era Dios, n'Imana kandi yari Imana el que creó niwe yaremye todas las cosas buenas ibintu byose vyiza en esa creación muri uku kuremwa original, kwa mbere, el cual luego se hizo carne y habitó entre los ari seres nayo humanos. ari nawe hanyuma yambaye umubiri aba hagati mu biremwa abantu amenyekana ku izina rya Yesu. Rero twari ko Que turabona los que vieron a Dios ko ababonye cara a cara, Imana imbona nkubone viendo al ángel de babonye Jehová, marayika a ese wuhoraho hombre, ese varón, uwo muntu uwo de mugabo otra dimensión, wo mu bundi de la buringanire sexta no dimensión, kuvuga ngo wo mu buringanire bwa aunque lo gatandatu estaban viendo cara a nubwo cara, bari ko baramubona imbona lo nkubone estaban viendo ntabwo el bari que ko estaba barabona dentro uwari de imbere ese cuerpo muri uwo mubiri de la sexta wo dimensión. mu buringanire bwa gatandatu. Por eso, Nico gituma solamente lo que vieron fue el cuerpo ico babonye mecánico gusa ari umubiri wa del teofaniya cuerpo de Dios, w'umubiri w'Imana wo mu buringanire bwa a través del gatandatu cual Dios creó ubwo Imana yaremeyemwo ibintu byose. es el primer cuerpo, Ni nawo mubiri wa mbere vino a existencia y wagaragaye vino, kandi wavuye ku Mana, y toda la creación original kandi ibyaremwe byose by'ibanze by'urufatiro byavuye ku Mana. podemos ver Rero dushobora que Dios kubona se hizo ko Imana un hombre yigize umuntu de la sexta dimensión. wo mu buringanire bwa gatandatu Cuando se hizo un cuerpo igihe de la sexta dimensión, yiremera cuando umubiri salió de wo mu sí buringanire mismo bwa un cuerpo gatandatu igihe muri de yo la sexta dimensión, havamwo umubiri wo mu buringanire bwa ha estado gatandatu habitando en ese cuerpo. kandi yamye iba muri uwo mubiri. Ese es el varón Uwo niwe mugabo vestido de lino, yambaye imyambaro yera ishika ku birenge wo muri Ezekiyeli igice c'icenda, el cual es el Espíritu Santo. ari we ari mpwemu yera. Ese varón Uwo mugabo con el tintero afise en su cintura. icupa rya wino ku itako Es ryiwe. el mismo varón Ni wa mugabo que nyene vio el profeta umwe Daniel umuvugishwa n'Imana Daniyeli en el yabona capítulo 12 mu gice ca 12 mu gitabo ciwe sobre las aguas del río. ahagaze ku mazi y'uruzi. Hanyuma kandi yabonye Un varón umugabo a un lado del río, hakurya y'uruzi al otro lado del río, n'uwundi mugabo los cuales ahagaze eran ku los yindi nkombe arcángeles y'uruzi ari nabo Gabriel bari abamarayika bakuru Mikaheli na Gaburiyeli. y Kandi vean ustedes cómo mwitegereze namwe se ingene comunican con el profeta, bavuganye bakayaga n'umuvugishwa n'Imana porque un Daniyeli, profeta es kuko umuvugishwa un hombre n'Imana con ni las umuntu conciencias juntas, afise integerabwenge zibiri ziri hamwe, ari we ashobora kubona mu bundi y buringanire. Daniel está viendo Daniyeli ahí en la nawe sexta dimensión, aho yari kararaba abona mu buringanire bwa gatandatu, Dios abona en su cuerpo Imana teofánico, mu mubiri wayo wa teofaniya, y está viendo también kandi al arcángel Gabriel yari karanabona umumarayika mukuru Gaburiyeli hamwe n'umumarayika mukuru Mikaheli. hay otros mundos Hariho izindi si a los cuales los seres humanos ari no nazo pueden ibiremwa abantu llegar estando en estos cuerpos badashobora mortales, gushikako bakiri no pueden mwino ver mibiri lo que ipfa, está sucediendo, kandi ntibashobora kubona n'ibibera kuri pero izo cuando si. Dios envía un Ariko profeta a la iyo tierra Imana para irungitse ordenar umuvugishwa una n'Imana ku isi dispensación, mu gihe canke mu kiringo, ese profeta sí uwo puede muvugishwa n'Imana we ver en otros we mundos, ashobora kubona izindi si akaraba mu bundi buringanire mu gihe Imana que él vea, iba y ishatse ko Dios le habla de abibona, otros mundos, Imana de ikamubwira iri mw'izo zindi si, ikamubwira iri muri ubwo bundi buringanire. Rero podemos ver que dushobora el kubona origen ko de toda la creación inkomoko y'ibyaremwe byose ha sido inkomoko y'ibyaremwe byose yamye ari jambo. en el principio era el verbo y el Ubwa mbere verbo na era mbere con jambo Dios, el yariho, verbo kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari este era en el Imana. principio con Dios. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na Porque mbere, fueron hechas byose byaremwe las nawe, cosas, byose byaremwe dice nawe, él, mu byaremwe nada de lo que ha byose sido hecho nta kintu na kimwe kitaremwe hecho. nawe. San Pablo también Na Pawulo nawe nyene en su carta a los Hebreos mu gwete yandikiye Abaheburayo en el capítulo 11 mu gice ca 11 y verso murongo
3 wa gatatu dice, yaravuze por la ati fe ukwizera entendemos haber sido niko kutumenyesha constituido yuko isi yaremwe n'ijambo por la ry'Imana. palabra de Dios. De modo que lo que se ve Nico cyatumye biboneka bitaremwe se veía. mu biseruka. Y ahora Rero el creador de los cielos y de la tierra, umuremyi w'ijuru que no se n'isi ve, ataboneka kuko lo encontramos ahí tumusanga en su ngaho cuerpo teofánico, mu mubiri wa Teofaniya, de ahí aho del verbo que mu ijambo jambo yahoranye n'Imana, akaba yari Imana, ari nawe nyene Mana ubwayo mu mubiri wa Teofaniya. de él, Muri we el cual el mundo no puede ver, ari w'isi idashobora kubona, aho niho havuye ibyaremwe byose. de lo que no se veía Mu bitaboneka ha sido hecho niho lo que haremewe nosotros podemos ver. ibyo twebwe dushobora kubona. Ni ukuvuga ko Todo lo que hay ibintu en byose este planeta Tierra biri kuri uno mubumbe w'isi de otra dimensión. byaje biva mu bundi buringanire, nuko biraheza bigaragazwa muri ubu buringanire. Cuando estamos conscientes de esta realidad, Mu gihe tumenye uku kuri, nuko rero nos ocupamos turaheza no solamente de tukitwararika nuestra vida terrenal, atari gusa ubuzima bwacu bwo ngaha ku isi, luchando en la vida tugwana mu bijyanye n'ubuzima, twiga y obteniendo ndetse los turonka mejores trabajos que uno pueda obtener, n'ubuzi bwiza umuntu ashobora kuronka kugira ngo de dinero para vivir lo aronke mejor ubutunzi posible, bwinshi, aronke amahera menshi, abeho neza cyane, que nos ariko ocupamos twitwararika de nuestra vida ubuzima bwacu bwo muri kazoza, después que terminemos inyuma y'uko tuzorangiza ubuzima bwacu terrenal. bwo mwuno mubiri ushobora gupfa. Kuko Cuando terminan nuestros días en este igihe cuerpo, iminsi yacu yo ngaha ku isi mwuno mubiri no ha irangira, terminado. ubuzima ntibuba Lo que burangiye. terminado es Ikiba kirangiye ni igihe c'ubuzima bw'umubiri uboneka, ariko el espíritu turasigarana mpemu hamwe n'ubugingo continúan viviendo bibandanya kubaho, kandi a otra dimensión. biraheza bikaja mu bundi Va nuestra buringanire. alma a otra dimensión Ubugingo bwacu buja mu bundi buringanire con el espíritu. hamwe na mpemu, Y kandi por eso es que Cristo ha hablado del nuevo nico nacimiento, gituma Kristo para que las yavuze personas ku kuvuka bwa kabiri, al recibir a Cristo kugira ngo abantu mu kwakira confesando Kristo sus nk'umucunguzi pecados wabo no koza ibyaha en la byabo sangre de Cristo, mu maraso ya Kristo, reciban el espíritu de Cristo baronke mpemu wa Kristo, y entren binjire al reino mu bwami de los cielos, bw'ijuru, y así nuko bityo sean una nueva criatura. babe ibyaremwe Hayan bishasha, nacido de nuevo. babe bavutse ubwa Así kabiri, como hemos nacido nk'uko por medio de nuestros twavutse padres biciye mu terrenales, babyeyi bacu bo ngaha ku y hemos isi, venido a existencia kandi en este planeta Tierra. twaje kugaragara físicamente. ngaha ku isi mu buryo buboneka, mu buryo bugaragara. Se requiere que tengamos un nuevo Hakenewe rero ko turonka ukuvuka bwa kabiri, kuko biciye mu kuvuka twarose biciye muri papa na mama, twagaragaye mu buryo buboneka en medio de una raza caída, mu biremwa la cual byaguye, perdió ari nabyo byatakaje ubugingo budashira allá en el huerto del hariya Edén, mu itongo rya Edeni, cuando la raza humana igihe pecó. ikiremwa muntu cacumura. Rero La raza humana se encuentra ikiremwa sin muntu vida cisanga kitagira ubugingo budashira, ariko Kristo yavuze ngo naje ngo kugira ngo muronke ubugingo budashira kandi mu buronke busagutse, ni ukuvuga ngo muronke ubugingo budashira. Kristo kandi yaravuze ati, Yo soy el camino ni jewe nzira n'ukuri y la vida, y n'ubugingo, nadie viene al Padre kandi nta n'umwe ashika kuri data por mí. adaciye kuri jewe. Así es que hay esperanzas Nuko rero hariho ivyizigiro, los seres humanos. hariho ivyizigiro ku biremwa Pero esa abantu, esperanza, ¿dónde está? ariko ivyo vyizigiro Yesu biri Kristo. hehe? Muri Yesu Kristo. Él es la única esperanza. Niwe vyizigiro bimwe rudende ku kiremwa muntu. El ser humano sin Cristo, Ikiremwa muntu kitagira Kristo kiba porque carazimiye, ha venido kuko en medio de una raza caída sin
caje biciye mu kiremwa caguye kitagira ubugingo budashira, kandi nico gituma igihe kigaragaye ngaha ku isi mu mubiri mutoya, mu mubiri uvuka biciye mu bavyeyi bo ngaha ku isi, ico kiremwa muntu kivuka caramaze gukategura urubanza rwo gupfa, kuko kiba caje biciye mu kiremwa caguye, kandi ingero y'icaha ni urupfu. Kubw'ivyo rero ikintu cegereye cyane kandi c'ukuri ikiremwa muntu gifise iyo kivutse mwamuzi carico ni urupfu, kandi bamwe baravuka bagaca bapfa, abandi bataranavuka bagapfa, abandi nabo bakagera ubwo babandanya babaho mu runamubiri uboneka, bagakura bakagera nubwo babimiyabaga, hanyuma bakaba abantu bakuze, ariko buri gihe bafise barakatiwe urubanza rwo gupfa, ari nagwo umwanya uwo ari wo wose rushitswa mu buzima bw'umuntu. None ni gute twashobora guhunga urupfu? Uyu mubiri uboneka ntushobora guhunga urupfu, kuko uyu mubiri uboneka dufise twebwe waje mu bugombe bunyuranye n'ubugombe bw'Imana, mu bugombe buhaswe bw'Imana, mu bugombe butunganye bw'Imana. Ikiremwa muntu cyari guterezwa kuza nk'uko Adamu yaje, hanyuma nk'uko Yesu Kristo yaje, biciye mu kuremwa kw'Imana, mu kurema kw'Imana ko mubiri uboneka. Kandi kubw'ivyo umuntu ubwa mbere aterezwa kuronka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, umubiri usa n'umubiri wacu ariko mu bundi buringanire, no kuvuga ngo wo mu buringanire bwa gatandatu. Ikiremwa muntu giterezwa guca ubwa mbere na mbere mu buringanire bwa gatandatu, kikaronka kikafata umubiri wacu uboneka, atari uwo mw'ubu buringanire ariko wo mw'ubwo buringanire. Uko rero niko Imana imbere yo kuza ku isi mu mubiri w'umuntu, muri ujya mubiri w'inyama witwa Yesu, ubwa mbere Imana yafashe umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, no kuvuga ngo yo nyene ubwayo yiremeye umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Mu Mana nyene ubwayo niho havuye uwo mubiri wa teofaniya witwa Jambo w'Imana, umubiri usa n'umubiri wacu ariko wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi mw'uwo mubiri ni nawo Imana yaremeyemwo ibintu byose. Rero mwitegereze namwe, mu gihe gikwiye yiremeye umubiri mu nda y'inkumi Mariya, ari nawe wavukiye i Betelehemu Yudaya, kandi mw'uwo mubiri niho Imana yabaye. Nico gituma yashobora kuvuga ati imbere y'uko Aburahamu abaho ndiho, ariko umubiri uboneka ntabwo wari uhari imbere y'Aburahamu, ariko uwari imbere mw'uwo mubiri uboneka niwe wari uriho imbere y'Aburahamu. Turabona ko Kristo kandi yashobora kuvuga ati nta n'umwe nyakubuzima, ndabutanga ndabyishakiye kugira ngo nongere ndabwisubize. No kuvuga ko Yesu Kristo ari hagati mu biremwa abantu mu buryo bugaragara yari ubudashobora gupfa. Kubera iki? Kuko yaje atagira icaha, yaje biciye mu kuremwa kw'Imana umubiri wiwe uboneka, kandi nta n'umwe yashobora kumwica. Ariko igihe kimwe Yesu yaravuze ati nta n'umwe nyakubuzima, ndabutanga ndabyishakiye jewe nyene ubwanje kugira ngo nongere ndabwisubize. No kuvuga ko yari kwigira ushobora gupfa mu buryo bugaragara, kandi yari gutanga ubuzima bwiwe agapfa, ariko hanyuma yari kuzuka ko akazura umubiri wiwe ubundi bushasha. Ndetse kandi yaravuze n'impamvu we yaragiye gupfa. Yaravuze ngo iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma ari konyene.
umwe wenyene yari gusigara abaho ibihe bidashira yari kuba ari Yesu Kristo. Ibindi biremwa abantu vyategerezwa gupfa. Ibihano vy'Imana vyari kugwa ku biremwa abantu, nuko bigakura ku mubumbe w'isi ibiremwa abantu, ariko Yesu ntiyari gushobora gupfa. Yari kuguma wenyene aba kuri uno mubumbe w'isi. Ariko yaravuze ati, tariki y'agatete k'ingano kaguye mw'ivu kagapfa kama ivyamwa vyinshi. Rero igihe wewe ubivye agatete k'ingano mw'ivu kagapfa, ariko bigenda gute? Kaca kagaragara kakamera ari nk'igiti c'ingano, kakabandanya gakura, hanyuma kakama ivyamwa. Ivyo vyamwa bigakomera, kandi iyo hageze mw'isarura hasarurwa vyamwa. Mbega hasarurwa iki? Hasarurwa intete z'ingano nyinshi zimeze nk'agatete k'ingano kabibwe mw'ivu. Ingano nyinshi zifishe ishusho na kameremere ka ya ngano imwe yabibwa mw'ivu. Kandi ico nico Yesu Kristo ingano azokwera. Abahungu benshi n'abakobwa b'Imana bafise ishusho na kameremere ka Yesu Kristo, bafise ishusho yiwe na kameremere. Abahungu benshi n'abakobwa b'Imana bafise umubiri wa teofaniya uhoraho, bafise n'umubiri uboneka nawe nyene wa teofaniya. Kuko abizera Kristo bavutse ubwa kabiri bakaronka mpwemu yera, barose umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Bamaze kugira ishusho y'Imana ari wo mubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi namba imibiri yabo iboneka yarapfuye, imibiri yabo iboneka ikaba yarapfuye, nta kibazo na kimwe gihari. Kristo avuga ku bamwizera, yavuze muri Yohana igice ca 11 umurongo wa 25 kabandanya. Igihe Marita yari karavugana na Yesu, Yesu akamubwira ati, igice ca 11 reka turaba umurongo wa 23 kabandanya, aravuga ngo Yesu aramubwira ati, musaza wazozuka, no kuvuga ngo Lazaro musaza wa Marita na Mariya yari yapfuye. Yesu rero araza arababwira ati, musaza wazozuka. Marita aramwishura ati, ndaze ko azozuka mwizuka iryo ku munsi w'iherezo. Kubera kavuze ati ku munsi wa nyuma, kuko umuzuko w'abera, umuzuko w'abapfuye bizera Kristo wasezeranijwe ko uzoba ku munsi wa nyuma. Ivyo Yesu yaravyigishije muri Yohana igice ca 6 umurongo wa 39 kugeza ku 56. Yesu aramubwira ati, ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho. Kandi uriho wese anyizera naho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ivyo? Nawe ati, yego mpe mugenzi. Marita yaravyizeye. Nizeye kuri Kristo, umwana w'Imana, umwe wo kuza mw'isi. Rero murabe ingene Kristo avuze ko uwo mwizera atazopfa gushitsa ibihe bidashira. Kubera iki? Kuko we azomuzura ryari? Yohana igice ca 6 umurongo wa 39 kugeza ku 40 haravuga ngo, kandi ico wantumye agomba ngiki,
kandi ico wantumye agomba ngiki agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ni ryari Kristo avuze yuko azozura abamwizera? Avuze yuko azoba ari ku munsi wa nyuma. Umunsi wa nyuma ni ikimpumbi c'indwi kuko umunsi umwe mbere y'umwami kubiramwo abantu ni imyaka igihumbi, no kuvuga ikimpumbi. Petero wa kabiri gace ca gatatu umurongo w'umunani havuga uko na zaburi ya 90 umurongo wa 4 izaburi ya Mose nayo nyene nuko nyene ivuga. Rero mbega byagenze gute kubizeye Kristo? Igice ca gatanu muri Yohana umurongo wa 24 haravuga ngo nukuri ndababwire uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira kandi ntazoshirwa mu rukinja ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo budashira. Ikiremwa muntu iyo kivukiye ngaha ku isi kivukira mu rupfu, cisanga mu rupfu, ariko iyo cizeye Kristo nk'umucunguzi wacu kikozwe ibyaha byabo mu maraso ya Kristo kikaronka mpwemu yera, ico kiremwa muntu kiva mu rupfu kikaja mu bugingo, nuko kikimukira mu biremwa bifise ubugingo budashira. Ivyaremwe bishasha ivya Yesu Kristo ariko ararema. Nico gituma ivyanditswe bivuga kubizera Yesu Kristo nk'ishengero rya Yesu Kristo, kandi ivyo vyanditswe biravuga yuko ari vyaremwe bishasha. Iyo umuntu ari muri Kristo aba ari cyaremwe gishasha. Kubera iki? Kuko aba yararose ukuvuka bwa kabiri, kandi rero aba yarose ubwa mbere na mbere umubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, akaba yarinjiye mu nzira y'ubugingo budashira, kandi aba yarinjiye mu rugendo rw'Imana, mu nzira y'Imana nyayo, kugira ngo aronke ubugingo budashira. Nico gituma ku munsi wa nyuma abizera Kristo bose bavuye mu mubiri, Kristo azobaha umubiri mushasha, umubiri uhoraho, abazure bare mu mubiri uhoraho waremwe n'Imana, ufise ubugingo budashira, umubiri udapfa utabora, umubiri uhoraho, ari we azoha abapfuye bamwizeye, ari we azoha abamwizeye ku munsi wa nyuma, no kuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi. Kandi uko niko rero bazobaho bafise ubugingo budashira, ndetse no mu buryo bugaragara, mu buryo buboneka. Natwe bakiri bazima, natwe nyene tuzoronka umubiri uhoraho. No kuvuga ngo abizera Kristo bose abogejwe ibyaha byabo mu maraso ya Kristo bakaronka na mpwemu yera, ndetse mu yandi majambo barose ukuvuka bwa kabiri, kandi barose bityo umubiri wa Teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Rero babura umubiri uboneka, kuko uwo dufise ubu ni umubiri w'igihe gitoya, kuko ari umubiri upfa kandi ubora. Ni umubiri twahawe n'abavyeyi bacu bo ku isi, ariko data wo mw'ijuru azoduha umubiri mushasha mw'iki gihe c'iherezo, ari wo ari umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza, ari wo mubiri umeze nk'uw'umwami Yesu Kristo. Uko niko rero
tuzogira kameremere kaboneka nk'aka Yesu Kristo, kandi uko niko tuzomera nka bene wabo bene se n'umwami wacu Yesu Kristo mu buryo bugaragara, kuko we afise bene se benshi aribo bari kugaragazwa ngaha ku isi, nuko bagaheza bakaronka uko pfoko bwa kabiri, hanyuma bakazoronka umubiri uboneka uhoraho hawe bwiza, uwo yasezeraniye bene se mw'iki gihe c'iherezo. We yamye ariko ararema ivyaremwe bishasha, ariko ararema ivyaremwe bishasha ivyo ubwa mbere na mbere bironka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, umubiri wa teofaniya kandi uhoraho. Hanyuma ku munsi wa nyuma bakazoronka umubiri uboneka uhawe ubwiza nk'uko yabisezeranye. Nuko rero twese tuzoheza tumere nka Yesu Kristo, imbuto y'ingano, akatete k'ingano kabibwe mw'ivu. Kandi igihe tuzoba turi mu mubiri mushasha, niho rero tuganzanye ino si na Yesu Kristo nk'abami n'abahereji. Ariko twamaze kuba abami n'abahereji, kandi twamaze kuronka umubiri wa teofaniya, tubura gusa umubiri uboneka ari wo tuzoronka ku munsi wa nyuma, no kuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi. Ikimpumbi c'indwi caramaze gutangura mu gihe twokongera ku kirangamisi imyaka cacerewe. Ariko ni muhe mwaka w'ikimpumbi c'indwi uwo tuzoronkeramwo umubiri mushasha? Turindire uwo mwanya ushike, tubandanye dukorera Kristo mu rukundo rw'Imana, dushitsa canke twitondera ivyagezwe vyiwe, twitandukanye buri gihe n'ibintu bibi, twitandukanye n'icaha hamwe n'ibiyayuramutwe, twitondere dushitse dukoresheje ubwenge dufise ubwo yaduhaye kumenya ivy'ukuri, dushitse ivyagezwe vy'Imana, twitondere ivyagezwe vy'Imana hamwe n'amabwirizwa n'amategeko yo mu gihugu cacu, amategeko yo mu gihugu Imana yaduhaye amahirwe yo kubamwo. Twitondere dushitse ivyagezwe vy'Imana hamwe n'amabwirizwa yo mu gihugu ico abana b'Imana bashizumwe kubamwo, nuko tubeho ubuzima butunganye, bwejejwe, buhimbaye Imana mu mwanya wose, kugira ngo bityo umugisha w'Imana usesekare mu bugingo bwanyu imisi yose y'ubuzima bwanyu. Ugwaruka gwitwararike ubuzima bwabo, babeho ubuzima buhimbaye Imana, kandi bitondere ivyagezwe vy'Imana hamwe n'amabwirizwa n'amategeko yo ku isi, bitandukanye n'ibibi, bitandukanye n'ibiyayuramutwe, bitandukanye n'ibintu vyose amabwirizwa amategeko yo ku isi ahana, hamwe n'amabwirizwa n'ivyagezwe vy'Imana navyo nyene bicira kwiteka bihana. No kuvuga ngo buri gihe bitondere ivyagezwe vy'Imana, ndetse banitondere banashitse amabwirizwa amategeko yo ku isi, kandi bitwararika agakiza kabo bafise ubwoba bahinda n'umushitsi. Mu gihe ugwaruka gwitwararitse agakiza kabo bafise ubwoba bahinda agashitsi, abategetsi, abapolisi hamwe n'abandi bafise ububasha ntabwo bagirana ibibazo n'ugwaruka. Uko bagenda bakira Kristo hamwe n'umugambi integuro afise mu gihe bemerewe kubamwo, Imana igenda ikora mu buzima bw'ugwaruka, igakora izo mpinduka, kandi abantu b'abanyabibazo baraheza bagahinduka abantu ngirakamaro mu kibano, mu gihugu cose,
ndetse no mu bwami bw'Imana. Nico gituma ari ingirakamaro cyane kujana ijambo ry'Imana tukarijana ahantu hose, tukamenyekanisha umugambi w'Imana ujanye n'igihe cacu, kugira ngo bityo ibihugu byacu by'Abanyamerika Latine na Karayibe bitegurwe imbere y'Imana kugira ngo byinjire mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Iki nico gihe ubwo Imana iri kwiradutegura kugira ngo twinjire miyo nganje y'ubwiza y'imyaka 1000, kandi biciye mu ijambo ry'Imana rijanye rigenewe iki gihe. Amerika Latine na Karayibe hamwe n'abayibamwo iriko iritegura, iriko irategurwa kugira ngo yinjire mu nganje y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Dutegerezwa gusobanukirwa tukamenya ukuri, ndetse tukabona Imana iriko irakorera muri Amerika Latine na Karayibe, ikorera ibintu byose vyiza yasezeranye gukora muri Amerika Latine na Karayibe mw'iki gihe c'iherezo. Yo iriko itegura Abanyamerika Latine na Karayibe kuri uno munsi wa nyuma kugira ngo binjire mu bwami bw'Imana mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi rero dushobora kubona ko iki ari igikorwa ciza cyane ico ari karakora muri Amerika Latine na Karayibe, kandi inkomoko y'iki gikorwa ciza ni Imana. Kuko Imana niyo nkomoko y'ibintu byose vyiza. Kuri jewe byari bakwere dasanzwe kubana namwe muri uno mwanya, ndabashingira intahe y'Imana inkomoko y'ibintu byose vyiza. Yo iriko yakora igikorwa kigenewe Amerika Latine na Karayibe, kandi ico ni igikorwa ciza, igikorwa ciza kivuye ku Mana kubwo Abanyamerika Latine na Karayibe, kuko Imana niyo nkomoko y'ibintu byose vyiza. Ese imigisha y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo mareka w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi abandanye kongera ku ishengero ryiwe ababura abafise amazina yabo yanditse mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, vuba huzura igitigiri c'umubiri w'ibanga wa Kristo, kandi vuba abapfuye bizera Kristo bazuke bare mu mibiri horaho, natwe abakiri bazima duhindugwe nuko turonke umubiri uhoraho, kandi tugire ishusho na kameremere ka Yesu Kristo, tuba abantu batunganye, kandi tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, muri uwo munsi mukuru ukomeye cyane uhambaye uwo Data wo mw'ijuru afitiye abo bantu bose bizeye muri kahise, ndetse n'abizera bo muri kubu bakizera Yesu Kristo umucunguzi wacu, bakaba barogejwe ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bararose na mpwemu yera. Mw'izina rihoraho ry'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi mwitonze, bakunzi bagenze nshuti zanje muri hano, kandi ndasiga ubundi busha hamwe natwe Reverend Miguel Bermudez Marinde kugira ngo abandanye kandi asozere muri uno mwanya iki gice cacu, hanyuma turaza kubonana mu gikorane gikurikira co mwijoro. Imana bahezagire kandi barinde mwese hamwe natwe Miguel Bermudez Marine.